Turaramukije mwe mwese mubandanya gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezako iminsi yose kuri imboneshakure ya Hejuru TV. Uyu n'umwanya aho yagezweho muri iki gitondo turi kuwa mbere ku itariki y'indwi Gitugutu 2024 aho tugiye kwibanda ku makuru ariko aravugwa mu gisata c'umutekano. Mbere yuko tuyatangura reka turamutse mwebwe mudukurikiye muri Bujumbura n'Igitega aho ni ku migwa mikuru yompi y'u Burundi bari mu zindi ntara zigiye zitandukanye, namwe turabaramukije abari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya Kure harimwo Amerika, Oceania, Uburaya na Aziya. Mwese turabakengurukiye cyane ko mudahwema gukurikira iyi mbonesha kure. Tubategurira kandi tukabageza ko amakuru havugwa mu bisata bitandukanye rimwe politike hagati y'akazi na muntu, ubutungane, umutekano, imigendo y'u Burundi n'amakungu bishikirizwa bimenyesha amakuru no ku mbuga ngurukana bumenyi, tutibagiye kandi yandi menshi tubatoreza dufashijwe n'amasoko yacu dufise irya anino. Amakuru rero tugiye kubagezaho arabana n'umutekano. Ingingo ya mbere nuko mu Kirundo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo yaragendeye imbonerakure zo mu makomine ahantu rubibe n'u Rwanda azibutsa kubandanya ziri maso nkuko bitangazwa n'ikinyamakuru SOS Media Burundi. Reverien Ndikuriyo yaragize urugendo kuri uyu wa mbere wa 30 Nyakanga mu makomine ya Bugabira na Busoni ahantu rubibe n'u Rwanda igihugu kibanyi, akaba yarabahamagara rero kurushiriza kuba maso kuko indongozi zo mugambwe uri ku butegetsi zifise ubwoba ko bakoze ibigendereza ry'u Rwanda bashobora kuba barinjiranye muri ivyo bice, bakaba banafise ubwoba ku bitero bishobora guturuka mu gihugu c'u Rwanda. Niko Reverien Ndikuriyo ubwiwe yoba yarashikirije. Ese ibi vyoba ari ukuri? Hari n'amajambo akomeye cane kandi ateye ubwoba Reverien Ndikuriyo yoba yaravugiye muri iyo nama. Mu bindi rero tuza kugaruka ko turaza n'ubundi kugaruka ku makuru hariko avugwa n'ubundi mu gisata c'umutekano, aho ubu noneho nubwo igisirikare c'u Burundi kibandanya kivuga ko kiriko congereza ngo abasirikare, ubu noneho rero ikigezweho nuko vyahindutse, ubu hariko harinjizwa urwaruka rw'imbonerakure k'umurindi munini. Se mu kanya gato ni ku buryo burambuye. Vyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezako. Turabahaye kaze. Reverien Ndikuriyo avuga ko afise ubwoba ko Uburundi bwoba bwarinjiriwe n'abakozi b'igendereza ry'u Rwanda ngo bashobora kuba barinjiye mu bice bigiye bitandukanye. Bw'amasoko yo muri CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi, urugendo rw'umunyababanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi rwatangajwe mugoroba mw'ijoro, avuga ko urwo rugendo rutasamaje abanyagihugu. Inkuru ya SOS Media Burundi ivuga ko imodokari ziherekeza Ndikuriyo ziba ari nyinshi cane, ariko igihe yaza mu Kirundo zari imodokari zidashika zitanu. Byari bitangaje cane niko mwe mu banywanyi ba CNDD-FDD avuga. Hari amanama yo mu mwiherero hagati y'abanywanyi b'umugambwe b'abahutu gusa. Ayo manama rero kwa 30 Nyakanga 2024 makomine ya Bugabira na Busoni yabaye mu mwiherero, bivugwa ko n'abayagiyemwo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yaraherekejwe na Jean Baptiste Nzigamasabo batazira gihahe yahoze ari intwanzagabo muri uwo muhari wahoze ari uw'abagwanyi b'abahutu, akaba yarabaye n'umwe mu bategetsi b'umugambwe azwi Rwanko yaka batavuga rumwe n'ubutegetsi. Yaravuzwe cyane ibikorwa by'ubwicanyi, kubagurwa no guhagarika agasakisaki abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, mbere na bamwe mu bo mu mugambwe wiwe biyamirije amabi akora. Bamwe mu mbonerakure zo muri aya makomine rero abiri bakaba bavuga ko ari inama ikumira. Abandi rero bari bitavye iyo nama bavuga ko babonye ikintu gitangaje, nuko ngo abapolisi bajejwe umutekano w'umunyamabanga CNDD-FDD ngo nibakorana na bagenzi babo mu Kirundo na Ngozi mu ntara ihana Rubibe na Kirundo. Birashoboka ko boba bari bo baronse amategeko kutihanganira umuntu batazi muri iyo nama, niko bibona n'umwe mu bategetsi ba CNDD-FDD mu Kirundo. Imbonerakure rero ikaba zihamagarirwa gucungera urubibe rw'u Burundi n'u Rwanda. Bw'abashigina Reverien Ndikuriyo yarakiriye izo mbonerakure ndetse azirarikira gusubira gutanga amategeko mashasha mu ntumbero yo gucungera neza urubibe bafatikanije n'abasirikare n'igipolisi. Indongozi z'Uburundi zarugaye imbibe zo hasi Uburundi buhana n'u Rwanda muri 2024 zirwagiriza
gufasha imirwi y'iterabwoba yishe abantu baba 30 hagati ya Kigarama 2023 na Ruhuhuma 2024 mu ntara za Bujumbura na Bubanza zihana urubibe na Repubulika Intwaro Rusange ya Kongo. Ubw'amasoko yacu indongozi za CNDD-FDD zagirije zimwe mu mbonera kureka Barundi bakaja bukibaga bigabura Burundi n'u Rwanda bagashika ku butaka bw'u Rwanda bakanareka n'abanyarwanda binjira ku butaka bw'u Burundi batanze ibiturire. Hari ubwoba rero bwo kwinjiranwa no kugirwa kw'ibitero kubw'abashinga intahe Reverien Ndikuriyo na bamwe mu ndongozi bemeza ko abakozi b'igenderezo ry'u Rwanda boba barinjiye mu Burundi. Ngo bamwe mu bakozi b'igenderezo ry'u Rwanda baraje mu Burundi baciye mu biyaga Cohoha na Rweru, mutegerezwa kuba maso kandi mucungere umutekano wanyu w'igihugu cacu. Niko rero bari kubakoresha inama bashimangiye. Reverien Ndikuriyo akaba yarahamagariye imbonerakure kuba maso cane no gucakira intumva ngarengana. Yaravuze ko hibonekeza ikiza ca Marburg mu Rwanda kuwa 27 Nyakanga 2024 maze kwica abantu bashika ku 10. Nico gituma kandi ngo bategerezwa gucungerwa binjira mu Burundi baciye mu Kinywa bavuye mu Rwanda. Hari ibitero c'abagwanyi ngo gishobora kuva mu Rwanda kuko muri ayo manama Reverien Ndikuriyo ntiyaretse kubw'abahari kuvuga ko u Rwanda rukiri umwansi wa mbere w'u Burundi. Barashobora no kuba ibitero ku Burundi bivuye mu Rwanda bigakorwa na Red Tabara canke iyindi mirwi y'abaroberi. Nico gituma ngo twaje kugira ngo tubahe inyigisho, niko vyashimangiwe n'uwo mukuru w'umuhari wahoze rugwana mw'ishamba. Abo rero bavuzwe mu mabi menshi akorerwa batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi cane cane imbonerakure zibonwa n'intumwa idasanzwe yijejwe gutanga amakuru ku Burundi bw'agateka na muntu nk'umurwi w'inkorabara, zikaba zifashanya n'igisirikare hamwe n'igipolisi gicungera imbibe no mu marondo y'ijoro. Muri Myandagaro 2023 ku munsi mukuru wahariwe abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD wabereye mu ntara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasavye imbonerakure kurwiza amarondo y'ijoro. Umuvugizi wa CNDD-FDD rero ntiyaronzwe kugira ngo agire ico ashikirije kuri ivyo vyose vyashikirijwe na Reverien Ndikuriyo. Ni nako kandi ku rundi iruhande biriko bivugwa ko ibikorwa vyo kwinjiza mu gisirikare c'u Burundi abasindiye abasirikare bashasha vyahindutse. Ubu hariko harinjizwa urugwaruka rw'imbonerakure ku murindi munini. No kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 5 Gitugutu 2024 mu ntara zose zigize igihugu hiriwe harakoreshwa ivyo bita ikibazo co kwinjiza mu gisirikare abasirikare bashasha, ariko babona abinjizwa bavuga ko hariko harinjizwa imbonerakure gusa. Uko bisigurwa na Gaspard Baratuza, umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi, gwari hiyandikishije 9,958. Makuru rero avurwa hirya no hino na bamwe n'abandi bavuga ko ivyo biriko birakorwa mu ntumbero yo kwitegura intambara u Burundi buriko bitegura mugabo itaramenyekana iyo ariyo, ngo kuko ibikorwa vyinjizwa mu gisirikare c'u Burundi nka bene ivyo ngo vyaheruka gukorwa mu gihe Burundi bwari mu ntambara y'imirwi itandukanye nyuma y'icwa rya President Ndadaye Melchior. Vyari vyatumye rero bamwe mu Barundi bafata inzira yo gutora ibirwanisho. Tubibutse ko ivyo bikorwa vyo kwinjiza abasirikare bashasha hari ibikorwa biriko birakorwa n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Evariste kubw'akarorero, zikaba ari ingendo amazemwo n'imisi hariko harabera imyimenyerezo y'abasirikare biheruka kwinjizwa. Aho hose umukuru w'igihugu akaba agendayo mu ntumbero kugira ngo yibonere ingene bariko barahabwa inyigisho za gisirikare canke formation. Mu yandi makuru rero reka tugaruke ku bindi biriko bivugwa. Imvura y'igihuhusi ibandanya isitura amazu n'imirima y'ibiterwa kuko imiryango itari munsi ya 13 ubu ntigira higiye ku Musaya muri komine n'intara ya Kayanza baruko bw'u Burundi. Imiryango ni inkehwa z'abatwa ikenye cane mu Kirundo. Amazu rero atari munsi ya 30 n'amahegitari 100 vyarononwe n'imvura, mu gihe imiryango y'abakozwe ko n'iyo mvura mu Mugamba canke mu Banuko bakirindire gufashwa ariko bitarakunda. Igihe rero igice casinzikaye cane mu Kayanza ni Magamba,
imvura yononye ibitari bike yayivanze n'urubura nk'uko bivugwa n'amasoko mu ntwaro. Bakozwe ko n'imvura rero bakaba basaba ubufasha bwihuta barara hanze, abandi nabo basavye indaro mu miryango kuva ku wa mbere gitugutu. Ubu ntibagira aho bakika umusaya, vy'ukuri ngo nta kintu na kimwe bashobora gukora batariko barafashwa, niko bamwe mu bajejwe intwaro babavugira. Niko bimeze no mu ntara ya Kirundo kuko ku bw'icegeranyo casohowe n'abajejwe intwaro muri komine Vumbi mu ntara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, imvura y'igihusi yaguye muri ako karere ku munsi wa kabiri uheze yarononye ibitari bike. Imvura rero yarahitanye n'amahegitari arenga 100 y'imirima y'ibitoke, imyumbati, ibiharage, akawa namwe n'ibindi vyamwa. Intwari rero ikaba imenyesha ko imiryango myinshi bitageraho ikika umusaya, ikaba isaba rero abayikurira gufasha. Imiryango rero yakozwe ko ikaba ikeneye guhabwa ibifungurwa, ibisakazo hamwe n'imbuto kugira ngo bagerageze gusubira gutera, niko ico cegeranyo kivuga. Abakozwe ko mu Mugamba rero ntibarafashwa kuko muri komine ya Mugamba mu ntara ya Bururi mu manuko imiryango itari munsi y'100 irakeneye gufashwa. N'imirima yayo rero canke amazu vyarononekaye kuva 20 Nyakanga uheze. Kuva rero ico gihe nta mfashanyo n'imwe bararonswa. Abanyagihugu bavuganye n'ikinyamakuru SOS Media Burundi, ntahe zabo ziremezwa n'intwaro ku rwego rwo hasi. N'amahegitari arenga 180 y'ibigori, ibiraya, ibiharage, imyungu, amashu n'ibitoke rero hatibagiwe ibiterwa mbumbarugo yaratwawe n'iyo mvura y'isegenya ivanze n'urubura n'umuyaga w'igihuhusi. Mu Mugamba rero bakozwe ko n'iyo mvura bavuga ko nayo imfashanyo yihuta igizwe n'imbuto n'ibifungurwa. Muri izo ntara zitatu abajejwe intwaro barindiriye imfashanyo mu mazone aho ubushobozi bwo gusuma mu miryango buguma bugabanuka bivuye ku buzima buguma buzimba hamwe n'itakara ry'agaciro ry'ifaranga ry'u Burundi. Tuje muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ariho duhereza mu gisata c'umutekano. I Mulongwe harabuze imfashanyo ku mpunzi zirenga 2,000 z'abarundi ziheruka no gushirwa muri iyo kambi. Impunzi zirenga 2,000 z'abarundi zakuwe mu ikambi yo kurindiramwo zirungikwa mu ikambi y'impunzi ya Mulongwe muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Sud Kivu mu seruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva zishitse muri iyo kambi nshasha ntibarengeshanya gusaba imfashanyo yihuta igizwe n'ibifungurwa ariko bikaba ivy'ubusa. HCR rero iremeza ko impunzi zitarigera zifashwa kuva zishitse ngaho, ariko igasigura ko bavuye mu ikambi ry'agateganyo y'Akavimvira nyuma yo kuronswa imfashanyo y'amafaranga kugira ngo bagure ibifungurwa. Izo mpunzi rero zavuye mu ikambi yo kurindiramwo y'Akavimvira muri teritori ya Uvira muri iyo ntara nyene, hakaba haheze indwi zitatu. Bamwe rero barara hanze, abandi nabo baryama mu bizu binini binini vyitwa amahangare. Bavuga ko rero bafise ingorane y'imfashanyo y'ibifungurwa kugira ngo bagaburire abana babo. Bamwe mu mpunzi rero bakaba bagurisha ibikoresho vyo mu gikoni. Akarorero na ka KR, umuvyeyi w'abana 6. Nta kintu na kimwe dufise co gufungura, abana banje baragwaye kuva dushika ngaha, turaronka imfashanyo n'imwe ya HCR, tubayeho nabi cane, niko yagaragaje umubabaro. Ku bw'izo mpunzi nta tandukaniro riri hagati y'ikambi ya Keza n'ikambi nshasha barimwo ubu, imiryango myinshi yaje gusegerereza kugira ngo ibeho. Alex ni umuvyeyi w'abana 6 yemeza ati nagurishije ivyo mu nzu kugira ngo ndonke ibifungurwa vy'umuryango wanje. Kabasaba HCR kugarukira ku mpunzi nshasha zashizwe i Mulongwe. Amanda y'ingorane y'ubukene bw'ibifungurwa, izo mpunzi ziri i Mulongwe ziba mu mahangare aho abana, abakenyezi n'abagabo barara hamwe. Userukira impunzi Mulongwe ni Deo Ntakirutimana yarituye HCR kuko ico gisata cawe kiraba impunzi kiremeza ayo makuru, ariko gisigura ko abo barundi baronse imfashanyo y'amafaranga atanzwe na PAM imbere yo kwimurwa kugira ngo bagure ibifungurwa abakeneye. Inagevare muri Uganda naho abarundi barenga 2,000 basaba ubuhungiro barankiwe.
bahunze rero kuva muri 2018 none ibihugu bajemwo chance ivyo basaba abo barundi rero bavuga ko bazoca bunguruza bakeka ko harimwo ikiganza c'ubutegetsi bw'u Burundi kubona bankirwa ubuhungiro. Uganda rero ntibugitanga ubuhungiro ku muntu wese aza ku butaka bwabwo, ico bakora nuko umuntu wese ku giti ciwe abazwa ibibazo n'abakozi bo mu biro vy'ubushikiranganji bwa mbere jejwe impunzi bari kumwe na sere kugira ngo hamenyekane icyatumye umuntu bwiwe ahunga. Muri iyo ntumbero rero y'abantu bashika 5,000 bariko barasaba ubuhungiro babajijwe ibibazo muri iyi minsi, muri bari hahembwa abarundi bamaze imyaka 6 barahunze ariko abenshi bagiye barankirwa. Reka tubakengurukire mwe mwese mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho kuri uyu munsi, ntimuze gucikwa n'ayandi makuru menshi twabateguriye. Vyonda kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezako. Imana ibahezagire.